ntihagire n'umwe arasa. Harabaye ikigeragezo gikomeye cyane rwose. Abaza kudushingira intahe turafise ibubamfu bwiwe asanzwe ari umushinga ntahe, rero bishashinga n'intahe. Umushinga ntahe Adrien Sibomana muri politike niraribonye, yabaye umushikiranganje wa mbere, hanyuma kandi mu bihe tugenda muri transition tuva mu ntwaro z'umukazo tugenda muri demokrasi, araza tuganiriza. Uwundi aza kutuyagira sininda gusubira kwibona muvuga kuko musanzwe mumumenyereye cyane, ni President Ntibantunganya Sylvestre, yabaye umukuru w'igihugu cacu mu bihe bitoroshe. Uwundi aza kutuganiriza ni Kazimiri Ngendanganya, yabaye umushikiranganje, ararongora umushikiranganje. Iyo tubonanye kesha akunda kwita yuko ari umushikiranganje wa mbere wa Parupehutu, uganibaza ko muri kino gihe ariko ngo barahinduye izina, ariko twaganira kesha. Rero nyakubahwa Mworosha wa kino kiyago, ijambo n'igiwanyu, kandi rero ndabamenyesha yuko Jerome atanguye kuganiriza jewe igikorwa ari bampaye cyo korosha kirangiriye ngaha, kandi ndizera ko nagikoze neza, siyende utankomeye amashi ko sinza kugaruka. Murakoze, uhoraho Imana abahezagire, kandi tuzokomeze kwinovora ibiza kuva muri kino kiyago ari no kono rya National Breakfast Prayer Breakfast. Murakoze cyane nyakubahwa Mworosha mukuru wa kino kiyago, ano masengesho y'akavuna musase. Nyiricubahiro bediteka abanyakubahwa mwese mukoraniye muri ino ngoro, turabaramukije amahoro y'Imana. Tugomba kuganira na bano batumire, ufise iminota 45 y'ikiyago, gerageza kubahiriza. Abatumire nk'uko mumaze kubumva badondora mu gice kinini n'abanyapolitiki. Bagomba rero kuganira nk'uko mwamaze kuvyumva, kandi mu ntango urufatiro rw'aya masengesho y'akavuna musase ari ahantu hashinze ivyizigiro by'uwemera Imana, aho igiti cibwa kikagumana ivyizigiro yuko kizosubira kunaga kandi kikanaga byinshi. Abanyapolitike rero hari ibihe byabayeho bizi ngo nta munyepolitike yizera Imana, nta mukuru yizera Imana, nta munyabwenge yizera Imana, nta murongozi yizera Imana. Ibyo ntibyari byanditswe mu ibwirizwa canke mu itegeko na rimwe, mugabo mu mibereho ya misi yose abantu baravyemera kandi bakabigendera. Cyabikumenyesha niyo bavuze ngo naka ngo n'umukiristo canke ngo aremera Imana, abantu bace bakubaza none yarize canke ndiyize. Rero abaturi kumwe n'abanyapolitiki, President Sylvestre Ntibantunganya numwe mu bahoze baramutswa igihugu cy'u Burundi, bakiriho ko si benshi.
ibutse ko Uburundi bumaze kuramutswa abakuru b'igihugu kuva intwaro ya Repubulika, abakuru b'ibihugu 9. Mugabo muri abo 9 abakiramukijwe bakiriho ni 3. Abandi bose baramaze kumarwa abagabo. Abo 3 rero uyu Perezida Sylvestre Ntibantunganya ari muri abo 2 ntibakikiramutswa, ariko uwa 3 aracari ku nganji. Imana iracamuhaye guhangama muyikomera amashi. Ako rero ndagakitse kugira ngo dutangure ikiyago nyezina mwumva abaribo. Adrien Sibomana nawe umushinga ntahe yabaye umushikiranganje wa mbere muri leta y'ubumwe. Nyuma yaho abarundi biyemeje amasezerano y'ubumwe bw'abarundi, niwe yabaye umushikiranganje wa mbere. Ubu nawe nyene ari mu babaye abashikiranganje ba mbere bakiriho, Imana igihangaje. Aho ubu nawe turaja kuganira. Uwundi tuganira simvuga ngo wanyuma kuko nta wanyuma ari ngaha, sinuwa 3 n'uwundi tuganira nawe Kazimiri Ngendanganya. Mwavyumvise ko yabaye umushikiranganje, ariko kandi igihe umushikiranganje yaravuye mu muhari wari mw'abagwanyi bitirirwa Paripehutu, ariko umaze kuba umugambwe wiswe Paripe Agakiza. Rero nawe nyene arakugira ngo batuganire. Ivyizigiro vy'abizera Imana bishingiye hehe? No munsi tugomba muri kano kange rero turabe mbega abanyapolitike nabo birashika ivyizigiro vyabo bikaraba ku Mana. Mu gutangura mbanze ndabaramutse Perezida Sylvestre Ntibantunganya. Mwaramutse neza, kaze muri kino kiyago. murakoze cyane. Murakoze Honorable Adrien Sibomana. Mwaramutse. Menga ijwi ndirishitse hariya neza. Mwaramutse neza. mutse neza, murakoze. Murakoze namwe. Umushinga ntahe Kazimiri ndaguhaye gake. Koresha ikinyamajwi. Mwaramutse neza, Kaze muri kino kiganiro. Murakoze rero. Iki kiyago rero mu kugitangura tugire ko mbaza Perezida Sylvestre Ntibantunganya, abanyapolitike birashika bakizera Imana. imbere yo kwishura nagira ndakubwire ngire nafashe ubure bwawe, ngire yaciye ngerageza gutumbereza tuza kuvuga. Ndafatiye ku majambo y'Imana, ndamufatira kandi no kuri twebwe abarundi, ingene Imana yaturemye ikatwegera dutunganya ibyacu. Fatira ku migani ibiri rero. Rero umukristo umukatolika iyo dutanguye imisa umunsi w'Imana, ijambo dutangurirako ryo guhimbaza Imana kilatini bita Gloria, tuvuga tuti Imana ininahazwe mw'ijuru, kw'isi naho haza amahoro ku bantu Imana ikunda bakayikundira. Uze kunkurikira rero, uze kuraba ko Imana yaratwe twidukunda, ngo natwe twibaze ko twayikundiye canke tuyikundira. Icambere. Cya kabiri ni ya migani y'ikirundi, vuga tuti agati gateretswe n'Imana igahenurwa n'umuyaga. Kandi ubundi mugani, umwasi akwimbira icobo, Imana ikagucira icanzu. Navyo nyene mubigumye ku mutima.
nzi rero ku kibazo cawe, mbe none mu Burundi abanyapolitike baremera Imana? Ushima bayemera, hari umunyapolitike mubaha yubashwe yaraye atewe iteka ryo kuba umwepiskopi mw'ishengero, atari mu Burundi gusa no mu Rwanda. Urumva rero ivyo udugufatira kugira ngo uboneyeho no kumukeza rero, kumukeza nyene nenye iteka arongoye inama ngenguzamateka uyu munsi. Ca kabiri, uvuze gutyo simba muri kahise, urabe icivugo caranga ingoma y'u Burundi cari Imana umwami w'u Burundi. Batangurira ku Burundi, batangurira ku mwami, batangurira ku Mana. Amukamenya yuko twebwe mu Burundi bwacu turi mu bihugu bike usanga twese twemera Imana imwe, tutagenda turondera hirya no hino imana nyinshi. Ica kabiri gaha ahubwo nyirana ica gatatu, urabe no mwibwirizwa shingiro tugendera ku uyu munsi. Imana twayihaye ikibanza ca mbere. Sinorandira rero ngo buri kahise ko buri kahise twobivamwo, reka ngaruke muri imyaka iheze mubo turi niyo turi. Bwayo bwa mbere bona bakuru b'igihugu nyakwigendera Petero si atuganya koradiro shingiye jambo y'Imana ari muri kahise ahandi. Rero garukiye kuri ivyo byonyene, abanyapolitike baremera bashima, ukagenda ukaraba hirya no hino, hari nabo usanga karangamutima kabo bagerageza kwerekana ko bashingiye ku ijambo ry'Imana. Nabikurikiza n'ikindi kibazo bwabo kubivuga bakabivuga. Hari imigambo usanga yitwa imigambwe ishingiye ku gikristo. Burundi wacu abaye umugambwe ba parti des chrétiens. Hanyuma kandi hereze ngaha no mu buzima bwa misi abanyapolitike bemera Imana imbere yo kuza kurangura icyo ari cyo cyose baragenda baraba aho bikiga kitura Imana. Ivyo ngicyoza je nihagera tangura kumva aza kubashigira iteye kuri ivyo bawuda yuko koko kwemera Imana basha hangana n'ibibazo bizu ivyo bibazo ugasanga murahanganye kandi ugize intambwe utera. Akoze cyane, ndahindukiye kwa honorable ko wayi mushinga amateka sigana corona hajya turi atwe ene yagarutse agomba yemera n'Imana. Bento kwemera Imana nobaye nitwa Sibomana, aho werekana ko Imana ari ikomeye, nikomeye niyica imbere. Ningene barinyise umuvyeyi wanje yarabisiguriye ati hariho abantu bamwanga bibaza bashaka yuko atoshikana umwana akomeye,
bakavyifuza cane mugabo bahaguma asenga hanyuma mvutse nico gituma banyise Sibomana. ati Sibomana naho bakugwanya wavutse. Yego Imana rero umunyepolitiki atoyembera yoba ariko yigwanya we nyene kuko niyo yahamushize none w'umuntu yo gushira mu cicaro ciza hanyuma ntumwemere. Uti rero nta kuganza kutava ku Mana. Ibintu byose biva ku Mana, Reka ubutegetsi bwose buva ku Mana. uco tubwira ko gatoyi utwereke ingene wowe warabonye Imana igihe wari umushikiranganje wa mbere mu majambo make cyane. Nagomba mande ndakubwira yuko jewe burya ntigeze nshaka kuja muri politiki mugabo ni naco gituma nagiye kwiga ibintu batonshira mu bya politiki ibiharuro na fizike kwari kugira ngo mpunge sinze nigere nja muri politiki mugabo rero Imana niyibigira sinzi gene nahindukiye nkabijamwe igihe cose nagomba kubivamwo naho nabo umushikiranganje wa mbere nari namaze gufata imigambi yuko ivyo bintu ntobisubiramwo mugabo hari igihe ubona uhamagawe bati gukorera igihugu ntushobora kwizimagiza n'ubu tubandanya twemera Imana tuyikorera ni ibintu bihambaye cyane. Rero nari ngituma nemera Imana izi ngorane zose twaciyemo nta gwimo na rumwe jewe ntabonye ntahunze ngo mpakwe n'ugupfa ngabo mbona n'ubu nkigenda noneho jewe nobishimira ndi nobishimira Imana. wewe nta gwimo na rumwe utabonye utahunze mugabo ukaba ukiriho bishimira Imana nk'umushikiranganje wa mbere mw'irya leta y'ubumwe yakwikira amasezerano bw'abarundi. Abarundi ntibari bwa nywane neza ngo biyumvanemwo. Haraho wowe warabonye ikiganza c'Imana gise kuri ibi bintu byose tuguma ducamwo haraho umuntu yibaza ati tuzobivamwo ntituzobivamwo. Nakubwiye yuko je kuva nkivuka ibyo bambwiye ndi umwana naguma mbona ikiganza c'Imana. Ntushobora kwiyumvira ibintu byambabaje cane jewe mu buzima bwanje mbaho ni mu 1993 aho numviye inkoho ziriko zirarasa naribajije nti igihugu c'u Burundi kirapfuye mugabo icapfuye carababaye gusa n'ubu kiracariho. Ngira umushikiranganje wa mbere rero naho nyene harabaye ibintu bitari bike byambabaje canke vyababaje abandi mugabo ico jewe nibaza nagerageje gukora ukubahiriza ubuzima Imana yaduhaye utabara aho hose umuntu abishobora ugafuma wewe nyene wo hasigara hako abandi urongoye bagenda imbere yawe ubona. akoze umushinga nawe Kazimiri witwa Ngendanganya urashobora kuba wemera Imana. Murakoze cyane. Ubwa mbere nashaka gukeza nyaniteka umukuru wa Sena yaraye aronse ayandi mabanga ahambaye yo kuturongora mu kwizigira. Hanyuma ku kibazo mwambajije je nitwa Ngendanganya yo ni ry'Umutama irindi naryo nitwa Kazimir kubera ko navutse le 4 mars à la Saint Casimir en 1953 muri paroisse Mugera. Paroisse yari yatanguye ya 1998. Urumva rero navutse mvukira muri Église catholique iwacu yari nka religion d'État
umwana wese yavuka yabwirizwa kubatirizwa avant 6 jours. Jewe rero kuba ndegeje akiri uruhinja. Jewe rero kwagiye kumbatiriza amazi iminsi 8, abavyeyi ntadurwa bari bafise yukumba izina, bampaye izina rero ryaho navukiye. Urumva ko navukiye muri Eglise Catholique. Ubutegetsi na uti muremera Imana turayemera cyane, turetse kuyemera kugira ngo abaciye muri iyi mihari bakwa nk'iwacu yose bose batungwa n'Imana, umwanya wose gusenga wavuga uti Imana ntizohankura, na twebwe twari muri iyo ntumbero. Muri Paripeutu wari umugwanyi? Paripeutu sinigeze mbo mugwanyi, mugabagwanyi twarabonana. Hari aho wigeze ubona ikiganza c'Imana muri biriya bihe? Kuva nkivuka je natanguriye muri 65 naba kwa mukuru wanje yari fondateur wa Pepe muri 60, hanyuma nagiye kwiga Bururi aho yakora. Ubwo rero muri 65 nkamukiriye ubwo gupfa, yumva komanda bamutwaye asimba ariruka, sigara muzu jenyene. Narabiyonje aracengenda kuba kwa Yetera ndabemeye Toma. Nabayeyo sinari zikari umuhutu canka n'umututsi, mwana nacengenda kuba mwana nabayeho neza imbere yuko ndonka handi ngenda kuba. Murumva aho Imana yaranciriye. Bikaretse ko muri 65 ubundi akazi nakora cyane kwari gutwara amahera ya propaganda, ngo na frère rampashira naka ngo nacengira ubwo wagira ngo nanje barandavya, mugabo nabonye Imana. Hanyuma ndaja mu mashuri yisumbuye, nja muri École Nationale d'Administration. Imana nukuri ni heza gigwe. Jewe navuye mu ishuri ba Jean-François Dupaquier bandika ko babonye ikiziga canje ko napfuye. Ubwo mu Burundi rero bose bari bazi ko napfuye mercredi le 17 mai 1972. Abantu bavuga ko babonye ikiziga cawe. Mugabo rero tangira parallel nuja muntu w'Imana yatubwiye ko Imana ikiza kwinshi. Yego umuzugu yarambonye njyamye mu maraso, amenya ko napfuye. Mugabo narahavuye nkanijira mu ishuri, professeur acaranyirukana ati nta mwana yinjira mu ishuri afise amaraso gutyo, aranyirukana. Wari ufise amaraso? Narifise amaraso menshi. Muga hagati yaho hariho umuntu ariko uriko uravuga uti nari mfise amaraso, abantu ntibavyumva nire. Wari ufise amaraso? Uwa mbere yankubise ikofe nibyo nagera ndacari haracariho. Imana yankije muri uwo muntu yankubise ikofe rya mbere. Abandi rero baca baraza kujya bakubita inzoka, ubuze ufise ibuye ufise inkoni kubita gusa. Hanyuma haza undi professeur arabirukana bose binjira mu ishuri. Nani kwega rero ma ngenda mu ishuri nari mfise. Ubwo rero mwarimu nawe caranyirukana. Ndahagirira kandi Imana ko nacenge nari kwega mu École Nationale d'Administration, ngenda nkuja muri ville, ngeze haja hari hôpital militaire. Ngo kamyo nini ya Ruhinda inyuma. Ndavye inyuma mbona ni kamyo 0008. Nayo ni yagira ama arrestation mu mashuri yose. Naciye nsimbira muri Pampa. Nguma mu Pampa iyo kamiraza yarije gukora iki? Yaje gutora abahutu bose bigira abatutsi. B'abahutu vendredi le 12 mai yari yaje irabakukumba abitwa abahuze abahutu. Mugara abantu benshi bari barahinduye ubwoko,
aho nibo bari baje gufata ayije gutora abahutu bigira abatutsi. abigira abatutsi. Ubwo rero niho Wewe wari muri abo? oya sinari muri abo jewe, sinari muri abo byari gukura. Narafise mukuru wanje yari muri bya politiki cyane, byari bo bari bamaze kumwica le 2 mai. Hanyuma ubwo rero babatwaye, Imana nayironse kuki uwo yankubise ikofe. Iyo atankubita ikofe nari kugenda muri abo bari bahejeje gufatwa, ubu simba nkiri. Ubutabazi bw'Imana bwaserukiye muri iryo kobe. Iryo kofe ryo ryantabaye. Uwo mutosi yo ndamubonye ndarabwira ni umugwa mu mudawu, ndavuga ndi ndamwibukije byinshi bibi, mbwa turambukanya gusa tukabandanya nta bindi. Urumva aho nahabonye ukuboko kw'Imana. Ubwo nabise amaraso menshi, hanyuma mu minsi 3 nari mu nzu y'intuze y'abazungu ndiryamirayo. Hanyuma baranjabukana, banshize mu mutwanka ntuze nka yasi, banjabika hasi, bashashamwe abana b'abazungu. Ubwo rero baranjabukana nuko najabutse. Aho hose ukuboko kw'Imana. Urumva rero ngira ngo ni uwa mbere shingira intaha Imana yuko Imana ari nkuru. Urakoze cyane. Ndagaruka kumva ko ufise icyo ushimira Imana ko ari nkuru. Ngende kwa President Sylvestre Ntibantunganya. Honorable Sibomana yavuze ati amabi yanteye ubwoba maze kubona ya mbere ni mu 1993 aho mbonye urusyo rwubaraye ku Burundi. Icyo gihe Ntibantunganya baramushikiranganje imigenderanire. Hajya ahantu warabonye ikiganza cy'Imana? Ego narabonye ikiganza cy'Imana kiya gihe no mu myaka yakurikiye, kandi ngira ngo birangora kugira amenye aho ntangurira naho mpereza kuko ni byinshi. Hera hajya nyene uri umushikiranganje w'imigenderanire. Umushikiranganje w'imigenderanire urumva novuga yuko nari mu bantu bahambaye muri kino gihugu, davye n'ubucuti n'ubugenzi twa dufitaniye n'uw'igihugu cyari cyashize imbere ngo arongore igihugu, eka mbere n'ubugenzi twa dufitaniye n'ubucuti n'uwahejeje akamusubirira. Ndabona hariya itandukanye yasize Silvana. Hajya rero kuwa 21 Gitugutu ko no bitangurira ivyo nyakubahwa Sibomana yavuze, ewe narahaboneye ibigeragezo byinshi. Ubwa mbere twari mu nama shikiranganje, hanyuma tukabona yuko abajejwe ibiro by'umukuru w'igihugu baza baraza kumuraba mu nama shikiranganje bamushikiriza amakuru. Iyo nama shikiranganje irabandanya irahera, ngira ngo hari inyuma ya 2:00 z'ijoro. Ewe rero jarataha imuhira sinatevye, ishitsi muhira sanga hari abantu baje kudutemberera, ngabo jewe nari ndushe ndaryama ahanca ku mayange. Twari ko turasubira mu inzu y'iwacu dushaka kwerekana natwe ko twabe bashikiranganje, twayisize neza. Hanyuma rero naciye nsanga njya mu cumba ndi jenyene, kuko mu utambukanyi wanje n'umwana yari amaze amezi 4 n'igice canke 5 avutse, bagiye kuryama mu kindi cumba batari bwasige. Hageze mu masaa 7 numva telefone y'umutambukanyi wa President Melchior Ndadaye ati murifate, ati ibintu byakomeye ngaha twatewe, arabigende mubikira.
yewe nanje ikarabaye ntangura kurondera abagenzi ninaba nibuka neza narahamagaye Cyprien Ntaryamira, ndahamagara Leonard Nyangoma, ndahamagara Jean Marie Ngendahayo, ngira bose murabazi, abatabazi nabo muzosoma ibitabo byose birabitomora neza. Hanyuma ndahamagara rero n'uwararongoye iperereza we twaba muri quartier imwe, quartier 7. Turatangura tugenda dukwirikira, mugabo ibintu bishika rero aho bigorana, urumva nja kuri kumayanya. Ego. Haragira igihe rero nsubira guhamagara, aneho rero uko kwimana gutangura kubonekera, nsubira guhamagara umupfasoni wa President Ndadaye, jewe ndakeneye kuvugana na President Ndadaye. Ati yewe, ati ntibishoboka, ati mugabo ushaka amakuru hamagara kuri iyi telefone. Arambi iyo telefone ndayihamagaye ko haca hitaba umushikiranganje w'ikwivuna basi, yari Colonel Ntakije Charles. Yumvise ndamuhamagaye ati mbe ntibantunganya, mbe mushirane ntibantunganya, uri umusazi, uracari muhira. Ati wewe mu bantu rino joro bategezwa kwicwa uri muri batatu ba mbere muri iryo joro nyene, muri iryo joro nyene kuri iyo telefone. Abimbwiye gutyo nkanongera ndahamagara Richard Ndikumwami yatwara iperereza. Ati yego turiko turabikurikirana n'abana banje, abana banje nuvuga abo bakorana mu iperereza. Ati turiko turabikurikirana, ati mugabo ko ndabibona nta kundi biza gushira, ingwano irarota bidasiba. Aje kuvuga gutyo bombe ya mbere nza numva iravuze, uyumva mu telefone iri kure bateye ku kirimba. Hanyuma nkafata ingingo yo kuva imuhira, urumva je byarangijije kuza murabaza Imana igituma je byangijije. Mugabo umupfasoni wanje yakitse, uko inyuma baje umupfasoni asigana Ntaryamira ashobora kubitanga ko intaye cyane kunsumvya, kuko bari bari kumwe. Baragiye aho yarigiye guterana n'abandi, bamusangaho baramwica. Ingene bamwishe je noshiba ko Silvane umunsi umwe azotanga kwindaye, kuko narabibonye mu maso ayibona gutyo, je narabibwiwe. Hanyuma jewe naciye ngenda guhungira ahantu mu Kamenge. Ajya iyo bariko baravuga nimba atari baca bashira kantu ko gushikuza, bavuga yuko wacomotse n'imbabura canke wihinduye, ngira ngo bashaka ko mu bwenge ntafise. Oya nukuri, ahubwo naragiye mfata costume nari nambaye mu nama nshikiranganje, niyo nambaye. Ico ntashitse ko ni karuvati. Hanyuma ikindi nakoze ninaba nibuka neza, twari twakuye muri banki amafaranga angana n'ibihumbi 250, jewe nakuye ko ibihumbi 250. Hama nagiye nyene niteka koko nambaye neza, ndasibira ngaho mu Kamenge. nta bintu byo kwigira umuboyi vyabaye. Oya nukuri no andiko dabesha, ababivuga sinzi yo babikura. Ico novuga gusa nuko abo bari baduhaye ngo aducengera umutekano nta numwe nemereye kwa duherekeza. Naherekejwe na murumunanje, turagenda turajabuka, ngenda kwa musazabu wa madamu wanje. Nshitseyo ati mbe mugenzi niwaza ngaha akabadinya bakurondera ntibahova baza akagusanga ngaha, atereka turondere ahandi hantu uja. Baca bazana ingazi, ndaduga kuri iyo ngazi ngarukira mu rugo rundi babana, rwari urugo rw'umunyamabanga secrétaire wa President Melchior Ndadaye n'umutambukanyi we babana
ndashobora kubavuga amazina buryo umuntu yakoze ikintu ciza no kukivuga. Umupfasoni yitwa Habonimana Elizabeth, umugabo we nawe yitwa Nzeyimana Elia, baracariho n'abagenzi banje cane. Hanyuma rero ingene bamfashe n'igitangaza, baciye bampebera igitanda cabo, ije nta mu cumba cabo, baca baranyugarana ku buryo abantu bose baza, kuko nahamaze iminsi 3, abantu bose baza singira ndababona, baravugana bakavugana bakavugana. Inyuma mugabo harageze igihe abari bagize ico gikorwa kibi bigira nk'abarekuye, amatelefone arasubira ruguruka. Hari yamaze kuza vya bitelefone bitwa Telecel, sinzi ko muvyibuka canga na gutya. Hama ndagifata ndatelefona, ninaba nibuka neza uwa mbere nahamagaye yari uwaserukira leta zunze ubumwe za Amerika ngaha mu Burundi. Twari tuzinanye, yatwara Centre Culturel Américain, yitwa Paul Patin. Hama ndamubwira nti mbega mugenzi ko mwatwigishije ivya demokrasi, none mbona aho bidushikanya atari heza, kandi mbona jewe nsagirijwe, nozi wanyu munyakira mukamuranyegeza. Ati mugenzi ntibishoboka, ati mfise uwundi mushitsi w'iteka. Uwo wundi mushitsi yari afise, turi mu kuvuga ukuri n'ukurekuriranira, yari Perezida Buyoya. Hanyuma inyuma ndahamagara, yanse ko bashitsi baba benshi cyane. Ivyo rero niwe wobibaza kuko aracariho. Hanyuma rero nongera ndahamagara wararongoye uwe ambasade y'Ubufaransa. Nyawo na mugenzi, jewe ndi ngaha mu Kamenge, urabe ingene woza kunkurayo. Ati rindira twitunganye ndaza. Yaraje azanana gusa, niwe yatwara imodoka ari kumwe gusa n'umujandaro. Aho nari namugeneye arahashika, ahashitse mba muri rwa rugo rero bari banyakiriye, ndagenda nshitse mu modoka turaza. Reka rero ndababwire ibitangaza. Twari tuvuye mu Kamenge hagati, dushitse kuri kaburimbi, hari abasirikare baba parakomando bambaye amahoro, bajya bambara amabere rouge. Ku mutima imbega yimwe ahantu ndahava ndikarabaye. Mugabo nkabona imodoka yiwe irengana atanumwe ayikoze ko canke ngo ayibaziki. Sinzi ko ari rya darapo y'Ubufaransa, sinzi ko rya plaque, mugabo kwabaye uko. Ariko mwibaze iyo bamenya yuko muri iyo modoka hari umuntu yitwa Ntibantunganya, je nari gukira. Ukuboko kw'Imana rero ngaho kurasa. Kuno je dafite ukuboko kw'Imana. Hanyuma rero arambatse ikibazo, ati mbe muhira n'amahoro? Ni amahoro. Aho rero muze gukurikira no hangoreye. Turabandanya, antwara kuri ambasade aranshikanayo. Nshitse kuri ambasade nza mbona abantu bose baza bambwira, erega mushikiranganje Ntibantunganya, condoléance wihangane. Je nkabaraba, hari abantu aryamira, hari abanyangoma, hari abandi bari bahari, ni kuki bambwira condoléance? Bakaza mbandi basendege ya Christian, Ntibantunganya, condoléance. Hakaza abandi baba Rusasiye ko Pierre aracariho, Ntibantunganya, condoléance. Jewe ndiko murangora, condoléance kubera iki? Kandi twabuze twese nyene cubahiro umukuru w'igihugu Dadaye. Habona bose barajumarariwe, habona bose abaruzi yo baja. Hano hari abasirikare. Uya abasirikare hari ikintu basumvya twe kwa sivile. Niho haza rero umusirikare
yitwa Gakoryo Lazare yaritavye Imana, anza mu gutwi arambwira ati erega mushikiranganje harya kubwira condoléance umupfasoni wawe baramwishe. Hamwe rero ambasaderi yambaza kwibarabara ati muhira n'amaki yarabizi mugabo ntiyabimbwiye. Hanyuma rero nti baramwishe, yego abana bobo nibiki, bati babiri ntituzi iyo bari, bati mugabo umwe umenga ari mu kiriya cumba, ni nabanibuka neza Silvana ari ngaha, bati genda umurabe. Ngenda kumuraba nsanga Silvana Mukantaryamira na Mukanyangoma niho bagafisa ku gahinja, ngira ngo ndikarenze na amezi 5. Hanyuma rero bararize umengo umwe ararize Silva barize je fata kana ndavyibuka umengo ndafise n'ifoto nkagenda aha niho bimwe batwigisha vy'umurongozi muze kuvyumva. Ngenda hamwe hari babandi muri sari na kakana ndadaye bamwishe, je murambwiye ko umupfasoni wanje bamwishe, ni mugabo buriya twe turi muri leta yiwe, iki gihugu nta bandi kiraba atari twebwe, dutezwa kwitunganya kugira ngo turabe ingene duhangana n'ibi bihe. Ndababwire ntababesha, jewe sinarize uwo musi, sinarize. Hari ijambo ryavuye ngaho rikomeye cyane, umurongozi ntarira aririra mu nda. Hari ijambo navuze mu myaka iheze, un bon leader c'est celui qui sait manger ses douleurs pour générer le bonheur des citoyens dont il a la charge. Utabishoboye, utavyumva azoba ari mu kibazo atari ciwe. Ariko kumbure Perezida Sylvestre ntibantunganya imbere yuko tera tubandanya ku kindi, ako kana kari gafise amezi 4 uno munsi kangana gute, kari hehe, Imana yoba yiyerekane gute kuri urwo ruhande? Umve ingena baho kangana gute, angana gute. Numusore w'imyaka 32, kuko ico gihe nyina yapfa yarafise amezi 6. Yarize neza mashuri arabanza, mashuri yisumbuye muri kaminuza, afise diplome ya master ben muri gestion commerciale, akora mu Bubiligi muri entreprise umengo iraba igera ibintu byita amadeshe, aya madeshe nduzeye ibitayiraniyo me consort. Ako kana ukaraba ujya munsi nayo mezi 6 ukoresheje ijisho rigira 3, warabona uti muri 2025 uwo mwana arashobora kuzoba ari umuyobozi angana gutya. Icambere ahubwo nabo nshimira, kuko iyo atababo uwo mwana atari kugira hashitse. Reka ntondekanye uko byagiye bigenda. Uwa mbere ni Mukantaryamira, niwe yagafashe, kuko ico gihe jewe nta mwanya nari mfise. Bashimye kumukomera amashi akiyumva. Ego nta mwanya nari mfise, kandi nari byo nari nshoboye cyo kwitaho uruhinja w'imyaka w'amezi 5. Kandi urumva ico nari njeje jewe kwari kuraba igihugu cyose. Uwa kabiri yafashijemwo uyu mupfasoni tubana ubu, yaciye mubera nyina, aramutunga aha mu Burundi turi akamutunga, mu Bubiligi akamutunga, n'abagiye mu Bubiligi, n'ubu mbere mu Bubiligi abana na mukuru wa madamu kuko no munsi. Kandi ushiba ibikora Imana ni ibintu bidakunda gushika ku mwana w'umuhungu amara imyaka igera kuri iyo ari kumwe n'umuntu w'umuvyeyi. Je ndabishimira Imana. Uwa gatatu yaritavye Imana
yari umudamu yitwa Aurelia Nduwayo. Aurelia Nduwayo ababaye i Buraya canke mu Budagi cane cane baramuzi. Se wiwe yari umudepite, yari yatowe 65, hanyuma mugabo batizwa guhunga muri 72. Se wiwe aricwa, hama Aurelia akorera mu Budagi, twari tuzinanye. Niho inyuma umengo yaje kubatora i Nairobi, nivyo Gasiribani yaje kubatora i Nairobi. Murabona ko nza ndabaza kugira ngo sinze kwihenda ku matariki, ngira n'Imana uwabirimwo ari ngaha. Hama amutwara i Nairobi, aramutwara mu Budagi. Bagiye barerekanya. Hari ikintu rero nashaka gushingira ko intahe c'Imana, kandi gishingiye ku bihe tugeze muno munsi. Babandi bana ko mutambaza muti bari barya abandi bana rero baragiye barafatwa n'abantu bo mu bwoko bwose. Hariho umuntu yabi inyuma yacu ico gihe niba nibuka neza umengo ari umugambwe Parena w'umututsi, aho kuvuze ngo bagiye barafatwa, hari abantu bagiye barabakirana babahungisha, bagegeza kuko hari abantu umengo bashaka kubakurikirana. Baraciye mu minwe y'abantu b'Abakongomani, baraciye mu minwe y'abandi bantu b'abagenzi, oya si abagenzi, bari banzi gusa Abarundi. Babanzaniye muri ambasade, wabazanye yari uwo twabana muri quartier 7, yari uwo twabana. Yaraje ubwa mbere kuri ambasade, abona haragoye, abonye hagoye arasubira inyuma birashoboka, arabagarukana, abagarukanye arabampa. Ico yambwiye ati ndumva nduhutse kubona nshoboye kugushikiriza abana bawe. uwo munsi rero bari hehe abo bana? Abo bana nabo nyene bari mu Bubiligi. Bangana gute? Barakuze, umwe aramaze ko mu mwuzukuru w'imyaka 10, uwundi aheje ko mu mwuzukuru ahejeje umwaka ubu. Barize amashure ya kaminuza, baritunze, ahubwo ngira ngo nibo bazontunga mu minsi imbere. Imana ishimwe. Imana ishimwe kimwe cyane. Ariko cyo ndashaka kuvuga kindi, ariko nabona ndondogoye uraza kumbwira uti hagarika, kuko nababwiye ndi ntanguye kuvuga kuri ibi muhava muraranga. Ngomba kucukutsa nyene. Igihambaye rero, umwana w'umukobwa w'imfura turi muri ambasade y'Ababiri y'Abafaransa, ari muka aho yigeje gatonyi, abonye ndenganye arampamagara. Abasoda muranyumviriza, arampamagara arambwira, papa abasoda ni babi barakubise mama aca araryama. Niryo phrase yambwiye, nizo yambwiye. Ariko abasoda si babi, je ndabazi. Abasoda si babi kuko ndo badukingira. Ikibi cari gihe, mugabo ikibi nico cakozwe nico umwana yabonye gica kimushiramwo isanamu atariyo. Urumva rero kuri ico nivyo novuga, tworandira cane ngaho, kuko dashobora kurandira nkavuga n'ibindi ingene vyashitse. Ariko Imana izoduha kandi karyo ntitwo. Oya reka ndabivuge bibiri kuko birahambaye. Yego. Ica kabiri novuga ni urupfu rwa President Ntaryamira. Ndakunda kuvuga nti mu Burundi twarababaye twese, ni mugabo jewe amagorwa nagize ndagira uko angana. Ndadaye yari umugenzi cane gose, akaba n'umurongozi wacu mu by'ubugenzi. Rero biga byanuze by'ubugenzi, Ntaryamira yari umugenzi, twagendana muri byinshi. No mu Rwanda igihe twari twahunze twabana mu nzima. Hanyuma rero ujya munsi rero urupfu rwiwe,
twari twagiye kumutegera ku kibuga c'indege ngaruye ku vy'uburongozi kandi hanyuma ku kibuga c'indege tubona amasaha aratevye y'ugushika tutibiki niho naronka telefone y'uwaserukira Uburundi mu Rwanda yari ambassadeur Severin Fatiye ati president ntibantunganya unani baze kuba president mugani nari president w'inama nshinga amateka ati muri fata kabaye ati president Ntaryamira yapfuye ati yapfanye na president Habyarimana none mu Rwanda imeze gute ati nta kindi kivuga atari inkoho cafata ingingo ndahamagara umu agent de sécurité yari umusergent ni ushire en alerte aba bantu bawe bankingira hanyuma ndamubwira nti mundonderere umushikiranganje wa mbere mundonderere ubuserukira Nations Unies yari ambassadeur Abdallah mundonderere ubuserukira iperereza mundonderere umenga umukuru w'umugwi w'abadepite ba Frodebu mu namashinga amateka hariho n'abandi nshobora kuba nibagiye mubabwire ko duhurira ku kirimba hariya duhuye ndababwira nti namaze kumva yuko president Ntaryamira yitavye Imana mugabo kino kibazo dutezwa kumenya ingene tucifatamo ijambo tuza kuvuga ryose abantu bararitohora nababwiye nti dukoresha ijambo yuko yishwe n'igisida yagize sanganya zisanganye kuko natinya yuko ukoresha yandi majambo ashobora gutuma ibintu bishuha naho kandi byari bimeze bitari vyoroshe gaha koko bikiyongera hari rero nanje abanshingiye intahe barambwira bati kurya kuntu mwavyifashemwo vyaratumye igihugu kitongera kubandanya gusha gusuma uko vyari bimeze uwa mbere n'umuntu wo gaha muri Bujumbura rirara ndamuvuge yari se wa Leonce Ngendakumana yambwiye ati abanyagihugu bari basaze bavuga bati Ntaryamira baramukoze ko ntiyijana ati mugabo bakone bakakumva kuri televiziyo ukavuga kuriya baciye batekana uwundi yanshingiye intahe yari nyakwigendera yitwa nde yari secrétaire général adjoint wa Frodebu Zojibwami Augustin yari gouverneur Bururi nawe ambwira gutyo ati iyo utavuga kuriya iyo batakubona igihugu nta casigara Imana yaserukiye ngaho ngira bazi ikintu mushikiranganje si wowe nakoze ziko bavye ibyo bambwiye ko ari ivyo hari wambwiye ati yari muri Afrika y'Epfo ati hanyuma baramubaza bati mu Burundi karabaye harahiye hari wambwiye ngo wavuze yuko sizi ko ari ivyo rero ngo wavuze yuko ngo biza kuva ku kugene umukuru w'inamashiga bategaza kuvyifatamo sizi ko ari ivyo nivyo barambajije twari kumwe n'abanyamerika bo muri NDI bariko ducungera amatora hariya yimirije hanyuma nanje bamvyuye mu gicuku cane sinjibuka n'amasangira gari ntasaye ndi canke bati ibara riraguye perezida Ntaryamira na Habyarimana bo mu Rwanda bagize isanganya ry'indege ati none biza kugenda gute namubwiye ibintu bibiri mu Rwanda genocide iraba mu Burundi biza kuva kuvyo perezida w'inama nshinga amateka ntibantunganya aza kuvuga kandi nivyo aha bivugiye yagenze neza none we kugira uvuge ngo biza kuva kuvyo w'inama nshinga amateka aza kuvuga wimbira ko ico cyumviro cyavuye hehe
burya uburongozi bujana n'ijambo. Ijambo rimwe risa rirashobora kwica canke rigakiza. Uri umukuru rero urashobora kuvuga ikintu ibintu vyayangaye ukatubona vyose birahindutse. Kurya Yezu yahinduye amazi imvinyo. Urakoze cyane. Sinzi ko noca mbananiza kugira dutere dusozera ngira nsozere kuko cacu gihambaye ikindi ndashaka kuvuga. Inyuma ibi byose ingene vyagiye bishoboka, naragiye muri eta majoro y'abasirikare yari yoroshe, hanyuma ndabahamagara bose, turahamagara n'abatwara amarejo militaire, turahamagara babura amatari b'intara, tuti mu majambo muza kuvuga, ijambo murekure gukoresha nuko yatwawe n'isanganya, uza guca kubiri nawe jewe nzoshita mukuru. Nabifashije n'abasirikare ko n'abafite uburyo bwo gutuma ndatumanako bose turavugana. Icanyuma rero mbereza ko rero jewe nabonye mu Imana gikomeye cyane. 1996 igihe nari umukuru w'igihugu, ndigiriye yarusha hari ku itariki 25 z'ukwezi kwa gatandatu 1996, nsaba abakuru b'ibihugu kuko nari nabiganiriye imbere na Perezida Nyerere na Perezida Mukapa, jewe ndi umukuru w'igihugu hari ibintu bimbabaje, kibabaje ndikona abanyagihugu birirwa baramfira ko, kandi ibanga ryanje rya mbere uko bakingira nje birangora kubakingira. Je ndabasabe ntimwega mwoshobora kurungika inteko zo muri kano karere mu Burundi zigacungerera umutekano abanyagihugu, ntihagire umunyagihugu yongera kwicwa n'aba bariko baragwana. Bati wewe urabisabye, uzobisaba babimbye kigiye kubibasaba. Ntego mu nama rero yarusha ndabisaba baravyemera. Nyanda bamwira arabwira nti abamaze kuza jewe ndashaka ibiganiro vyuguruye n'iyi migwi igwana izemwo, hazemwo CNDD yari bwa CNDD hazemwo na Paripeutu. Bati viravyemeye, ndavyemeye. Turi mu nama yarusha mwabarongozi mwe, Perezida Nyakubahwa Nyindishubahiro ndekureje nivugire kuri ubu n'Imana yambere yakaryo, mwabarongozi mwe hariho inyifato zitabereye. Muri ico gihe uwari umushikiranganje wa mbere yarateje isoni Uburundi bwacu, kuko aho nagenda hose yashaka kuba ariho waze kuvuguruza umukuru w'igihugu. aho waja hose yaragukurikira. Umukuru w'igihugu mu gihugu n'umutumwa w'Imana mw'abantu, na cane cane yari mu nzira yo kurondera amahoro, atari mu nzira yo kuza konona igihugu. Hanyuma rero ayarusha ndiko ndabisaba abakuru b'ibihugu barabaza bati mbega ivyo uvuze we mushikiranje wa mbere wawe aravyemera? Ntimwibarize aho mwari kumwe, aho twari kumwe. Bamubajije araburica avuga buhoro buhoro. Hari umukuru w'igihugu yaciye ava hasi ati dutomorere ivyo umukuru w'igihugu Burundi asavye uravyemeye? Yabonye ko atakundi ati ndavyemeye. Mugabo ashitse mu Burundi ashitse kuri aeroport avuga ibiteye kubiri n'ivyo yemeye, aca mbere aza gutanga raporo hamwe hamwe ntarinze kuvuga abazotobona kahise muzo gatombora. Rero inyuma abantu baciye bava hasi ndacibuka baravuga ntibantunganya aragurisha igihugu, yatsa inteko ziva hanze. Baragenda ku maradiyo na Perezida Buyoya yaragiye ku iradiyo
mbere ngira ngo ijambo ry'iwe n'iryabantu bumvirije gusumvya. Haheze rero narabonye ko ariko haraza inzira ya kudeta, ndahamagara harageze kugenda bugendana. Rero hari habaye amarorerwa y'abarundi bari bishwe hari bugendana, hama tugira tuti tuze ko bahambana iteka kugira tuvyemeranye, tugira ngo byari vyoroshe. Kandi burya abapfasoni b'abakuru b'iki kugira mu vyemeranye nande, ego nagira ndabivuge kugira tuvyemeranye mu vyemeranye ngira ndabivuge reka ridera. Abapfasoni b'abakuru b'ibihugu bikorera byinshi muhira. Twaravuze mbega agende ntagende, ugende canke inyuma ngaha, nawe ukijanye imitima. Mbere nagenda ngaherayo, bimwe vyanshikira bizobananya gute? Nizova bijogira gushikira n'uyu yundi mufasoni. Abo muri service de renseignement bamwe bati ntugende, ubwo jewe numva mu mutima ikintu kivuga ati kigenda, uri umukuru w'igihugu dushobora kutagenda. Fata ingingo rero yo kugenda. Nshitsi bugendana bimwe vy'uko umukuru w'igihugu yakiranwa iteka niki ekada. Hari abantu bari bateguye ibyo bateguye, baragira manifestation. Hari ibyo banditse sinzi ko ari ibyo, baragira manifestation ga imigumuko gaho aho hantu tugiye guhamba abantu. Mwibaze mugiye guhamba abantu, gushingura niteka ahubwo abantu, hamaka abandi bantu bateguye imigumuko aho hantu nyene bari bateguye. Rero aho ni ahandi hari kwako kw'Imana, bari bateguye ko aho hantu bahanyicira, hanyuma mu byo bari bimvye bace bansuka muri kimwe, bace basuka kwivu birengane. Imana iseruka gute? Hanyuma rero be General Ngubusiye wari ngaha, General Ngubusiye wari ngaha, va hasi bakubone ngira ndabivuge. Azogira ibyo bivugako, kuko mu bantu bankijije uryarimwo. Bashimye kumukomera amashi akiriho nawe nyene uryarimwo, kuko niwe yatwara helicopter. Bari babonye yuko hari ibintu bitagenda neza, nibuka helicopter bayiguma buguruye kandi moteri mengo zirimwo. Hamwe bariko bandera ibyo bandera banyirukana,
abandi basirikare bato bato baramperekeza neza, mubonye amafoto murayabona, basohoye n'ingoho. Mugabo narabwiye nti ntihagire n'umwe arasa, kuko bashaka no kurasa. Rya jambo ry'umukuru kandi ntihagire n'umwe arasa. Barantwara kuri helicopter, kuri helicopter turicara turashikayo, ba general Nkusi nabo bafatanye ico gihe, helicopter barayidugana, hababonye tuhavuye barashika ahantu, barongera baragaruka hasi, barugara neza imyango, hama turazi Bujumbura. Barangijije, Imana yabaciyeko. Imana nibahezagire nabo nyine. Imana yabaciyeko. Hanyuma niho nyuma nagenda kuri ambassade y'Abanyamerika. Kuri ambassade y'Abanyamerika harabaye ikigeragezo gikomeye cyane gose. Gikomeye. Uwari umushikiranganje w'ukwivuna abansi, General Sinzo Colonel Sinzo Yiheba umengo Firmin yaraje kundaba kuri ambassade aho twari twagiye guhungira n'umudamu wanje kuva itariki 23. Arandyosha ryosha. President ntibandungaye, uri umukuru w'igihugu mwiza cane, ingene ukora n'ukuri turabishima, mugabo uko ibintu bimeze ubu biragoye, none kugira tubandanye neza nashaka ndagusabe umubutegetsi bandanye. Umuhe ubutegetsi. Bwagira ngo ndugushina. Aha mwambona gutya nimumenye yuko aha mu mutima harimo byinshi. Umushinga ntahe Firmin Sinzoyiheba yavukiye ku musozi Bugeni muri commune Vyanda muri Ruhuhuma 1952. Amashure mato mato yarangije muri 1966, ayisumbuye yayize mu ishure ry'indera bigisha ryo mu Rutovu, aho hakaba hari muri 74. Muri 75 gushika muri 80 yize amashure ya kaminuza muri ISCAM rya shure rikuru rya gisirikare, akurikirana ivyerekeye ubutunzi n'iterambere. Imbere yuko aja mu ishure kaminuza rya gisirikare yarigishije mu ishure ry'indera bigisha ry'abigeme Igitega, aho rero hari mu mwaka wa 74 na 75. Ahejeje kaminuza yarakoze mu ibatayo blende ya 22 Igitega, yatanguye kuba chef de peloton, hanyuma komanda wa escadron gushikaho aba komanda w'iyo batayo ya 22, aho yatwara iyo batayo hari kuva mu mwaka wa 88 gushika mu mwaka wa 90. Muri 92 yarabaye komanda wa centre d'instruction i Bururi. Kuva muri Nyakanga 93 gushika muri Gitugutu 94 yari komanda wa ISCAM rya shure rya kaminuza rya gisirikare. Yararanguye n'ubundi buzi bwo mu bushikiranganje bwo kwivuna abansi, aragira n'ivyigwa byo gukarisha ubwenge hariya mu gihugu c'Ubudage. Muri Gitugutu 94 niho igihugu camwizigira kikamugena kuba umushikiranganje wo kwivuna abansi. Umushikiranganje wo kwivuna abansi, wo kwivuna ivyo bipfa mutima, wo gutabara abahutu n'abatutsi n'abatwa b'umutima. Hanyuma rero Shurabumwema ndamubaza, nimbebwe ubutegetsi je nshaka ko nabukuye, ninduza aho bwaciye, sanga ubushaka ca muri rya nzira n'ibyaciye. Ninde wumvise ubundi bushozi naho bwo gufasha kugira ngo aho igihugu kiri kigorewe kihave? Jewe mbwira, ndahindura umushikiranganje wa mbere, ndakugira umushikiranganje wa mbere, ivyo bashaka gukora uzobikore. Rero umushikiranganje wa mbere mugabo ubikore ari jewe ndi hejuru, nkuko twavyumvikanye n'abanyapolitike bose ngaha. acara vyanka byo gushira. Ati uravyanse urabaga wifashe birakwerera. Acari iki? Baca baragenda muri eta major, basangahe bavuga ngo kudeta yabaye bigenda uko. Mugabo ivy'Imana navyo
murazi nyene ubuzima bwe bwaheze. Je nari gushima ibyo byose ndiko ndavuga muri ibi byo gusubiza hamwe, tubivuga abo bantu bose bariho, kugira umwe wese agenda wicaye yivuzeko, kuko ndashobora kugira nk'ahantu bakagira bati yayegeje urugero bakangosora kuri uwo canke arico bibagiza, naje nkababwira uko birakenewe, kujya kuri turondera kurakenewe. Urumva rero ni birebire, abazoshaka muzosoma igitabo naravyanditse mu 1999 naranditse igitabo Une démocratie pour tous les Burundais, kiri muri volume zibiri. Inyuma ejo bundi mu 2018 narongeye nandika ikindi gitabo Burundi démocratie piégée. Ivyo bitabo ubishaka aca bisanga he? Abisanga bon muri Amazon, kuko ngaha byaragoye kubizana. Mugabo cyo nashaka kuvuga nuko icatumye nandika cempereza ngasi subira ko kuri iki kibazo. Icatumye nandika muri mu 1999 reka mvuge ivy'igihutu digitutsi. Navuze nti mu Burundi abahutu ntibaramba, bamara imyaka 40. Ico gihe nari mfise iyo 40 nyene. Ndireka rero nandike n'ingoga, ntejo ninagenda ivyo novuze bazobisoma muri ivyo bitabo. Ariko ivyo byuko bataramba ntiwavyanditsemo. Sa? Ivyo byuko abahutu bamara imyaka 40 nibaza kutavyanditse. Oya nanditse ngo urumva ko dukuganira kandi ivyo nemera. Hanyuma rero urabona ivyiba nari bikora, je nari nihaye iyo 40, ubu mfise 69. Urumva rero kandi bise umuntu antunga neza, ngira ngo da 80-90 ijana nzoyishikako. Wa wundi yavuga ngo 2060 nzoba ndiho, nzoba mfise 104 ans. Murakoze cyane.